bakunzi rero ba iwacu Top TV twarabwiye tuzobazanira ibintu vyishi bimeze neza turabakunda uno musi rero twabazaniye ibintu bishasha kandi bimeze neza bande yanje murabona umukobwa mwiza cyane kandi sinobirenza ko ibindi byo birakwiye mumeze neza ego ni sawa je ndabona atangorane muganda ndabona akabeho ni keshi mu ntara ya Kirundo ego akabeho ni kenshi bro nakavura kavyutse karagwa ndabona ibintu bimeze neza ego okay kubatamuzi rero reka banze atubwira akazina kiwe babitwa bande nitwa Ingabire Eliane Eliane beshi ndazi beshi mwaraye mumubonye tumufise ko ibintu vyishi tumwize ko ibintu vyishi agira atubwire muno mwanya novuga birangora kumwitwa Eliane sanga namwise Miss Eliane wobwira bariko baradukurikirana aho musanzwe muba bon jewe mba mu Kirundo ahantu bita kuryangozi sinzi ko bahazi abahazi ca bahamenya nyene Miss Eliane wo busanzwe wiga ngaha nyene mu Kirundo oya siniga mu Kirundo wiga he niga Bujumbura mu bari ko baradukurikirana wiga ibijanye n'iki niga statistique okay Miss Eliane rero twabibutsa ko ari Miss Kirundo niwe yaratowe nk'umwigeme serukizi umwigeme w'incabwenge umwigeme mwiza kandi murabibona kabisa ngandi muguma mumera metara abantu bambere batangwe ngaguma bamira ibinungunungu ngaha barabereka muri Miss wabandi hama rero Miss wiyumva gute kuba muno mwanya mu ntara ya Kirundo kuba ari we ubazwa nk'umukobwa w'incabwenge nk'umukobwa yarayatahukanye ikamba rya Miss Kirundo niyumva nezerewe cyane vraiment na cyane kari jendo wa mbere nyene nawe uravyumva ego okay aratubwiye ati yumva ryohewe cyane na cyane ko ari we wa mbere umva niwe wa mbere ni wafise ya kamba ebana y'umu Miss w'incabwenge umukobwa mwiza nibaza ko hariho vyishi yabateguriye muri project ziwe yagiye arashikiriza azokorera vyishi ku abanyakirundo bakwitegeka ibiki banyitegeko vyinshi nyene bitandukanye okay muri project yiwawe waravuze urashobora kubwira ugacira ku mayange abariko baradukurikirana okay nciye ku mayange project yanje ni ugufasha abana b'imfuvyi n'abana bari mwibarabara no gushira hamwe abigeme n'abakenyezi tukaraba ukuntu twokwiteza imbere okay Miss Eliane turakunze kubona aha abigeme babatumira mu manama menshi atandukanye ariko bagatinya guserura ivyumviro vyabo bivanye n'abariko barabibaza nibaze ko mwebwe hari impinduka igiye kuba kubera bazo bariko barabibazwa nabo basanzwe bari mu runganwe rumwe ego impinduka izohaba kandi niniya cyane mbega wiyumva gute kuba ari bwo bwa mbere ihiganwa rya Miss ritunganijwe mu ntara ya Kirundo ariko rero mu byo tunganywa ryo rya mbere akaba ari we ucuhita utahukana ikamba rya Miss Kirundo cyane ibintu vyiza cyane vraiment ko vyerekana n'iterambere y'intara yacu nkaba ndavyishimiye navyo nyene nakaye kajambo wobwira abene wanyu nabo bakuru banyu canke batoya banyu nabo kandi bari muri Miss y'igihugu no mabwira ko bogira kuraje nyinshi kandi bagakora ibintu bavyizeye atabwoba okay murakoze mbega Miss turakunze kubona ikintu ca mbere nyamukuru turakunze kubona muri Miss harabaye Miss Muyinga harabaye Miss Kirundo harabaye Miss Ngoma harabaye na Miss Ngozi ariko twagiye turabona ibintu vyinshi babemereye twarabonye ati Miss Muyinga bamwemereye amafaranga ya Miss Gitega bamwemerera imodoka Miss Ngozi mwebwe mbega ko twebwe ejo twari hajya ariko gushika kino saa twarabonye ko Miss yatowe ariko ntitwigeze twumva ico Miss yoba yari mwayo mahiganwa ico yoba yaremerewe vyo bameze gute ico Miss yemerewe uwo munsi niho baza kukivuga ntaco bigeze bababwira ava yuko mukora amahiganwa oya ntaco batubwiye bagumye batubwira ati ni murindire natwe twararindiriye umva mwebwe mwinjiye mu mahiganwa ya Miss atakintu na kimwe bageze babemerera barababwira ati genda mu defile mwitoze ibisigaye ivyo tuzobategura canke ivyo tuzobaha tuzobabwira ari uko mwahejeje baratubwiye ko ubushimwe buhari ariko ntibavuze tubushimwe bumeze uko nuko
kuvuga yuko ejo niho twabajije ico kibazo by'ubushimwe bimeze gute bizogenda gute batubwiye yuko vyose biza kurara birangiye uno munsi. Mbega Miss hamwe vyoshika uno munsi bakababwira ko gashimwe ugasanga ntikakunezereye wo vyifatamwe gute? No kwihangana agashimwe ko kaza kose ukakira uko kaje na cyane cyane ko umuntu nibaza ko hanini atagiye akurikiye ubushimwe. Ariko turakunze kubona Miss cyane Miss hariho intuza yiwe baba muteguriye nk'umu Miss na cyane urakunze gukurikirana aba Miss ahantu henshi hatandukanye nk'imuyinga bari bamwemereye amafaranga baramubwira ati ni waba Miss hariho amafaranga aya naya angana ukunuku wabaye wa mbere tumuhaya wabaye wa kabiri tumuhaya no wabaye wa gatatu tumuhaya. Miss Gitega ngira ngo waravyumvishije twarumvise ati Miss uza kuba Miss aza kuronka imodoka ubwira kabiri aronka iki bugira kabiri aronka iki ariko none mwebwe mwaragiye mu bama Miss kandi tuzi ko Miss ategerezwa kuba hari akintu ategerezwa kumuha mwebwe muremera murakora kuba muraja mu ba Miss atakintu na kimwe mwategura. Urumva none nk'ubu dufate nk'akarorero nico gituma nashatse ndabikubwira. Okay mwe nk'ubu baramaze kubabwira ati tuzobabwira agashimwe tuzobaha karahari nk'ubishitse basi ni cyumviro ciwanje bishitse nk'uko tusanga muri envelope harimo 10,000 ubyifata mu buryo yo bana oya wovyifata mwo gute nk'ubuci usanga agashimwe bakubwiye nk'akarorero ni cyumviro ciwanje ariko ntimubimara ariko badukurikirana ukajisanga ni 10,000 wovyifata mwo gute? Ndovyihanganira ninogira gute? Oya beshi bakunze kuvuga ngo twovyihanganira ko bataba barabibona ariko bimaze kuboneka bagasanga ivyo bemerewe ntariko barabihabwa niho keshi tugenda turabona ko kijya gihe umuntu yabivuga kugira ngo arengane canke yinezereze kubera ntitwifuza ko ivyabaye ahandi nkuko bamwe bagiye barabivuga ko byo mu ntara yanyu ya Kirundo ko harohesha yagera haratunganywa amahiganwa ya Miss ariko hakazamwe ibibazo byinshi twagiye turibonekeza ku marezo sosio twagiye turabona nibaze ko rero nawe kuko nk'ubu ushobora kuvuga ati nta kibazo no vyakira uko nyene ariko ejo tugacaza tukubona uri kuridoga kwidoga ti muganye ne kubera ntazi bazomasome inganuko antuka nabo bazi ukuntu twitanze ivyo twakoze bazovuga ati uyu muntu akuyaka gashimwe reka tumuhaka niba medimire bazobona kari yo nkwiye. Oya nk'umu Miss ayo mafaranga ndazi nejo barayaguhaye hajya nyene ndazi ko hari abayaguhaye cyawumva re nk'umuntu yatahukanye igamba agiye gutegura ama projet mu ntara ya Kirundo umu Miss twizaye umu Miss buramatari yatubwiye ati ndamwiteze ko vyishi kubera yambwiye vyishi kandi na buramatari avuga ati hamwe ivyo biyemeje batobishize tije vyo mbona sinkeneye ko ivyo abakoreye abandi nanje biba mu ntara yiwanje Cice kibazo no kuri jengeneye ejo nzarumve telefone impamagara imbwira tubujya gashimwe je nakarozi nzokubwira agashimwe gusa nkuko bikunze kugaragara biragoye kuvuga ati naronse agashimwe kanaka. Oya kubera ntibigoye kuvuga kubera ni kuba umu Miss ahawe ikintu burya ataningaha ndavyumvise kuko handi hose hagiye haraba Miss benshi bagiye mu mahiganwa bazi ibintu bazoronka ariko Miss Ngozi ntiyarazi amahera bazomu uretse ko gusa Miss Popularity niwe nabonye bayerekanye en public Miss Ngozi barayavuze arazwe barayavuze ari kubera iki bari kwerekana ya Miss Populaire ntiberekane aya Miss yatahukanye ikamba umva ivyo vyo babanza kumenya yo Miss hama ya Populaire akaza canke ya Première Dauphine. Urazi ko Igitega naho vyateye ingorane baramwemerera imodoka ariko biza kugorana kugira yironke je nico gituma numvishije amahiganwa yo ngaha numvishije mbere muri abana beza kuko nanje unije nzocantegura Miss kurikira mu Kirundo none ejo ko byabaye muri hajya anye abavyorganije mo babona mwarigeze mo babaza ico kibazo nabo nyene turabarondera kubera ko mutaki babari hajya oya hajya nico gituma
twebwe nk'abantu dukora akazi kacu tuzi icyo dukora buriya twebwe hariya abatutabibarije hariya tuba turosa kandi kazi niyo mpamvu tutashimye kwibariza hariya ko rero tubariza hariya hariho abandi bantu bari guca usanga duhaye mwibanga ryacu ry'akazi twebwe usanga turiko turibira amabanga ariko hari benshi bari hajya nka twebwe bagenzi bacu dusanzwe dukorana ariko icyo kibazo ataco bigeze biyumviye ariko hariho abakibajije harakibajije ego kandi barabishuye muraza kuja muraje kuri Akagohe TV muze kubiraba nyibutsa basi ntacyo we nk'umuntu wavyumvishije umbwira ati abo bajije babishuye oya muraza kubiraba kandi dazi nyishe yarayitanze none bawe nyishe yarayitanze gute basi butoye inyibira kubera yaramaze kuvugirwa ku mugaragaro none ko utoye imbiro ncire ku mayango umbwira ati yabishuye uko kandi atavyiza mu mwibarije ariko oya canke mukabiraba mu babe mu wajije ntidushaka wowe urashobora kuvuga akajambo kamwe ukavuga ati yavuze uko akajambo kamwe dukeneye ibintu byinshi ukavuga ati yatwishuye uko ni ibintu bisanzwe kubera ni ibintu yavugiye ku mugaragaro yaza kuba yabivugiye mu ibanga yaza kuba abo bantu babimubajije Akagohe TV babimubajije mu ibanga niho wari kuba umwinjiriye ariko ni ibintu yavugiye ku mugaragaro okay rero mushaka kumenya ikintu tuzoronka ndabatumiye 15h hajya nyene kuri hoteli neza biraza kuvugirwaho vyose turaza kumenya agashimwe misi ya Rose ego abariko baradukurikirana abakunzi b'iwacu Top TV mubandanye mudukurikirana mu Kirundo haje bishasha nta nisanzwe menyere mu mahiganwa ya misi yuko twari tuzi ko umukobwa aje guhiganwa misi aba afise ikintu yateguriwe kikavugirwa ku mugaragaro abantu bose bakakimenya aho twagiye turibonekeza hamwe aho bagiye baremera imiduga aho bagiye baremera amafaranga hariho bamwe benshi vyagoye gushikana babivuze ku munwa bikabagora gushitsa nibaze rero ko mu Kirundo nkekabemeye guhitamwo kutabibabwira ngo bababwira agashimwe bafise kugira ngo ejo ntibaze kwemera ibintu bizotuma bisanga navyo vyazanye isura mbi vya bintu vyo kwemera ibintu tubishire mu ngiro nibaze rero ko ariyo mpamvu nkeka misi Kirundo batigeze bamubwira igashimwe bazomuha mugabo yambwiye ati nta waje ati none misi nk'uwo sanga bagukubisa ibihumbi 10 nitikiye kuva Bujumbura itarimwo kandi bavuze ko wiga Bujumbura mo kama je muzoye murabimbarira karete bandanye ariko reka tuvyizere ti kwera nabura amatari w'intara ya Kirundo yaratubwiye ati ivyabaye imuyinga yaba abanyamuyinga turafise ikibazo ujya urumva ko twamaze kumenyekana ati ababaye ati ibyabaye imuyinga naravyumvishije ati nibaze ko bitoba mu ntara yiwanje ya Kirundo reka tuvyizere reka tubirindirane igishika nkeka ariyo mpamvu base kubivugira ku mugaragaro kugira ngo ntibaze kuvuga ivyo badashitsa ko urumva umuntu utigeze umubwira ati uri kuhiganirwa iki urumva ico wo muha cyose ntiyoza kukwihinduka ngo wagikoze nabi canke ntiwagishikanye kubera nawe ntazubwi wiwe misi wenyene turi kumenga ntazubwi wagashimwa aza guhabwa ngo niki ntaza ati namavuta aza kumugurira bamuhe umva nta nakimwe gushika kuno saha nawe aramenya ariko mufise umutima mwiza kandi muze muhandanye mukora uko nyene ko ndumva murizera cyane ego nundi kwizera nivyo byanje okay miss mbega ejo abavyeyi bawe bamaze kumenya ko watahanye ikamba rya misi byagenze gute baravyishimiye nyene na cyane ko bari banshigikiye bibaza ibintu by'ibifanta byare bihatswe gukwica mwijo reka navuye hariya byanyishe babatanguye kubinwera hariya urumva utaranashika ngaha bavuga ati umwana wacu araduteye iteka n'umwana w'incabwenge kwera n'ivyizi uri kurigisha umwana ukabona ko ibintu amahera uri kurariha atari karapfa ubusa bigatumva nk'ubu dufate uri kurabaha ingufu uri kurabaha courage ko naho ivyo uri kuriga bitariko birapfa ubusa ego none miss mbega shaka ubwire abantu bariko baradukurikirana uno mwanya mamye numva ngo kuba misi ngo gutakaranga nibiki shaka ubwire abavyeyi bariko baradukurikirana mu uno mwanya bafise abana bifuza kuzoba aba misi canke kuja mu ayo mahiganwa nakahe kamo bo batera akamo no batera nuko borika abana babo bagakora ivyo bashaka bibari ku mutima na cyane ko kuja mu bamisi si gutakaranga ahubwo ni biratuma wuguruka mu mutwe ukigana byinshi utokwiza uri muhira ibyiza rero nuko boza barabareka bakagenda bakitoza Miss ati sugutakaranga ati kubera Miss hari abantu bitwa kunze kwitiranya ubu Miss bakunze kuvuga ngo urumva ngo umukobwa agiye guhiganwa ngo kubera ari mwiza bagiye kuraba ubwiza ntaco wokivuga ko ico kintu oya kuvuga ngo umukobwa ari mwiza ni umukobwa aciye ubwenge abona nyene ko haraho azoshikana intara yiwe canke igihugu ciwe
Miss ati umukobwa ntabagiye guhiganwa kubera agiye kuraba ubwiza na cyane cyane narumvishije ibibazo vyishi bababajije nta kibazo na kimwe bigeze bababaza mu Kirundi byose babibajije mu Gifaransa umva rero ati baraba ubwenge kubera ibibazo utabitoye canke ngo ushikirize umugambi ugiye kumarira ugiye gukorera abene gihugu tushobora kuba Miss umva ibibazo bakubaza yaba ari ubwiza nkuko abantu benshi bavyitiranya baba barabisura gusa hamugahita ugenda nibaze ko atabibazo babihari abariko baradukurikirana rero abana banyu nihagera ko baja muri Miss ntimuze mu bankire kuko Miss n'umukobwa aciye ubwenge umukobwa agira icyo agiye guteza imbere igihugu cyamwibarutse eka n'intara asanzwe avukamo Miss reka mvuga ati abanyakirundo bakwitege ko ibintu byinshi cyane ego kandi nibaze yuko ivyo wabasezeraniye bitagiye guherera haje nyene wabivugiye nibaze ko ugiye kubishira mu bikorwa nzobishira mu bikorwa byose kandi nibaze yuko ugiye gukorana n'abasanzwe baratowe babaye ibisongerezi by'iwawe nibaze ko mwese muzokorera hamwe ego tuzokorera hamwe twese mbega mwese musanzwe harimwo mwese musanzwe mwese mwiga wewe wavuze ko wiga Bujumbura mbega n'abandi basanzwe biga Bujumbura nyene ego mwigi Bujumbura nundi ni ari muri no Miss ariko yarahejeje wewe sinzi ko azogumayo mega Miss hari kindi kibazo numvishije nko kuba umugenzi wanyu mwari mwatanguranye higanwa ariko bikaza kwanka ku munota wa nyuma kwashika muri Miss niho muyumva gute ntaco vyo bavyarabatirumukije kuri mwebwe byaratubabaje nyene ako nta kundi ngira niko Imana yari yabiteguye ego none mbega ego twarumvise ko yaragwaye yoba yarashoboye gushika hajya canke nivyakunze ko ashika hajya kugira ngo basi nahagwaye aze gushigikira bene wabo oya yaracari kwa muganga okay muranko ariko aradukurikirana rero harimo umukobwa umwe muri Miss bari batandatu ariko ejo bakoze amahiganwa ari batanu aho twovuga finale urumva ko umwe muri bo yari yageze muri finale ariko Imana ntiyabikunze kandi muraza amagara ntasezerana aho wewe vyabaye urumva ari mu bitaro gushika kuri no santi vyanakunze ko ashobora gushika ashigikire batoya biwe bakuru biwe muri Miss urumva ko yari mu bitaro kandi no baracari kwa muganga reka rero tubandanye tuvuga ati Imana imworohereze kubera amagara ntasezerana kuba yarashatse nawe guhiganirwa intara yiwe gushika kugira ngo nawe ahiganirwe iyo kamba ariko Imana ntiyabikunze nibaze ko nawe nkeka mu mwakuza bishobora gushika bikazokunda Miss rero nongirangiza ndabashimira ko aka kanya mu mpaye ego namwe murakoze ariko nakubwiye ari kintu kimutaguma wiyobagiza nakubwiye ko nkeneye kumenya agashimwe kandi masigi nomero zanje umbwire agashimwe naho utaza kumbwira ego barashobora kuba ari envelope ariko naho utombwira ashobora kuvuga ati je vraiment bivanye nuko bampaye vya bihumbi 10 wambwira sivyo bampaye nabishimye kandi vyarenze ndaza kukubwira gusa byiza uyishikiye ukashobora ati Miss urabona bivanye n'akanya bivanye n'iki ariko nibaze nteka tuza kubikora nteka tuza kuba turi ngaha kubera twashimye kuza kwifatikanya namwe kugira ngo namwe tubatere intege twebwe rero ngira ngo umwanya utarambiranye naho mbona ibirere mu Kirundo ibintu ntibiriko biroroha imvura ni nyinshi cyane hakazuba kari kamaze iminota mike cyane ariko imvura nayo irasubiye kugwa twebwe rero ngira ngo twarababwiye icicaro cyacu kiri mu ntara ya Muyinga ariko muduteye akamo mu project wanyu mugiye kurangura murashobora kuvuga ati okay ibintu duko turakora turashobora kubigira publicité amahanga yose akabibona ko Miss Kirundo ariko arashikana ya migambi yiwe turababwiye ntimuze mutinye kuduhamagara turi tayari kuza kwifatikanya namwe tukabafasha kwamamaza imigambi yanyu muzoba muri ko murarangura mu ntara ya Kirundo ego murakoze namwe murakoze nkuko rero mwariko muradukurikirana turi kumwe na twari kumwe na wa mwigeme Miss Kirundo yatahukanye ikamba rya Miss Kirundo aho hari ku munsi weje wa Pasika ariho bari batunganije iryo higanwa rya Miss Kirundo ariko rero ngira ngo bikunze turaza kubarondera uwundi mu Miss wundi canke Premier Dauphine nawe agire icyo atubwiye kuvyo yabonye ejo ariko mwavyumvishije intego yacu nyamukuru kwa kumenya mbega Miss Kirundo yateguriwe iki mbega Miss Kirundo nakaye gashimwe yateguriwe ariko gushika kuno mwanya mwumvishije ko yatubwiye ati nanje agashimwe nta konzi sinzi ko ibintu biko biragenda ati batubwiye ko uno munsi ariho baza kukaduha ati rero urumva turarindiriye ntituzi ukuntu bimeze urumva ko ibintu bitandukanye ibintu byose umuntu wese bafise uko babitegura ngira ngo rero mubandanye mugira like mubandanye mugira subscribe ndabakunda cyane
aha kavura rero katavyoroheje na cyane cyane ko ari kwipasi katumenyereye ko imvura ejo ntiyaguye ariko no munsi itegerejwe kugwa reka renda bifurize umunsi mwiza mubandanye muroranirwa mubandanye mushitsa ivyo mwiyemeje imbere y'abene gihugu ego murakoze kuri mikoro rero mukaba mwari kumwe na Kayite Skyla mukaba mwari kumwe na wa mutumire wanyu ariwe Miss Eliane Tihenze ariwe Miss Kirundo kubera uno mwanya tuvugana duhagaze mu Kirundo nabwo turi mu ntara ya Muyinga nkuko mwari musanzwe mubimenyereye twarabwiye ko tuzoja mu mihingo yose itandukanye kubazanira amakuru atandukanye reka rero mbandanye ndababwira ati mugire umunsi mwiza abandi mugire ijoro ryiza abandi ati umugoroba mwiza bivanye n'igihugu aho umwe wese aherereye ndabakunda cyane kubakunzi reba iwacu Top TV turahari kandi duhari kubera mwebwe ndabakunda namwe murankunda cyane mubandanye mugira like mubandanye mugira subscribe kubera ndabakunda cyane hanyuma rero nkuko twabibabwiye ati uno munsi twaramutse dutemberera intara ya Kirundo kubera irimo ivyiza vyishi ariko hatunganywa ibintu vyinshi tutatumenyereye mu ntara ya Kirundo nkuko rero tukayibutsa ko ku munsi wa Pasika ariho batora Miss Eliane Miss Kirundo urumva ko ari ibintu bitoroshe kandi nibwo bwa mbere iryo higanwa ritunganijwe murazi ko bimaze imisi bitunganywa mu zindi ntara n'izindi ntara mbere zitarabikora twose abati mubandanye namwe mutunganya turonka abakobwa b'incabwenge abakobwa baduserukira muri bamwe rero mukabona aho impande yanje hariho umumama ariwe muvyeyi nk'umuvyeyi wanje n'umuvyeyi wanje kuko angana n'umuvyeyi amvyara ngira ngo reka abanza tubwira akazina hama tubandanye murakoze jewe banyita Ciza Francine mumeze neza yego cyane gose ndabona mufise intara ya Kirundo akazuba akavura byose biracangana ibintu bimeze neza yego bimeze neza vraiment yego mbega aha mu Kirundi wanyu none mutuzimani kuno munsi byose birahari nuko mutaduteguje ngo tubagirire agaheke mwumvirize ingena amasaka yini wacu mu Kirundo aryoshe okay ntaco namba vyashitse twaje giturumuka nibaze ko twabaye abagenzi twamenyanye nibaze ko uwundi musi nta kibazo tuzoza twabateguje kugira ngo mutugira aho gaheke twumva ukuntu karyoshe neza cyane gose okay uravuze sino guhamagara mu izina reka mvuge mama Eliane mama Miss wiyumva gute kuba umukobwa wawe yarayatahukanye ikamba rya Miss Kirundo ariko ahiganwa n'abandi bakobwa bari kumwe ariko akavamwo akaba Miss wiyumva gute muno mwanya ngono mwanya numva mfise umunezero mwinshi cyane gose kandi numva nezerewe ko intara yacu yaronse mu Miss akaba yapfuye ngahi wacu mu Rupfunda okay aha iwanyu bahitwa mu Rupfunda okay mbega wewe umunsi umwana wawe akubwira ko yifuza kuja kwiyandikisha muri Miss wawe wavyakiriye gute jewe navyakiriye neza mugabo nabanje kugiranira ikiganiro n'umupapa wo mu rugo hama aranyemerera ncambona guhinyishu Miss Eliane ndamubwira ati nta ngorane papa wawe yanyemereye nanje nca ndamubwira ati bandanya ugira amahirwe yego mbega kuwo mwanya hari abavyeyi benshi bumva ngo Miss bakibaza ngo Miss n'ubwiza ariko we nibaze ko ariho waruri urayibonye uko vyakozwe ubobwira bariko baradukurikirana ko bashobora gutandukanya ko Miss atari ubwiza yego Miss ntashobora kuba ari ubwiza ubwa mbere na mbere ategerezwa kwerekana kuvuga ico azomarira intara yoba yamwizeye ikamuha ubwo burenganzira kugira yitoze hama no kugira sinzi ukuntu nabivuga numva ari ibintu byoshe gose cyane ego mbega umaze kumva wicaye hajya mu bandi bavyeyi bari baje gushigikira abana babo ariko kaza wumva ati ubu nyene tuvugana Miss ni Miss Eliane mwuwo mwanya wiyumvishije gute bashano vuga ati ngera byabaye bitangaza nyene kuko sinari niteguriye ko umwana wanje aja kuba Miss nari nabifashe ko ari ibintu bisanzwe mugaye Imana nayo niyiceze ikamenya ingene ikora niho Imana yatidutera iteka rero bica bigenda neza yego hari abavyeyi uza wumva ngo kuba Miss ngo nukwirata kuba Miss no kugira iki
nakaye kamo batera kugira n'uwundi musi abana babo n'ivyashika irindi higanwa rigatunganywa canke mu mihinga itandukanye kubera turi mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi dukeneye ibintu vyiza novuga ko Burundi kubera dukeneye incabwenge zigiye kuduserukira nakaye kamo babwira bariko baradukurikirana kugira ngo umwana wawe Jonejo mundi niyababwira ati hari higanwa ryatunganijwe rya misi kugira ngo baze bamurekure bitarinze kumworohera kuko hari vyishi bifuza abana kubijamwo ariko abavyeyi babo bakanga. Yego murakoze kubera abantu tutaratera imbere tutaraja habona nico gituma abavyeyi benshi usanga bakumiriye abana babo mugabo ubu kubera Imana yaraduteye iteka ubu turiko turakora turi muri leta nkozi leta mvyeyi ubu abantu benshi bariko baraja habona bariko barajijuka yego nobabwira ati mu gihe bigoranye no kwicara bakabiganira nibaza umwana azoheza aganire n'umuvyeyi umuvyeyi abone ico umwana agiye gushikako hanyuma amuhe uburenganzira kuko icambere na mbere byose bikorwa n'ikiganiro. Sawa mbega ko nabonye wari imbe na papa we niho yarari yego niho yari. Okay murakoze n'ibintu biryoheye ijisho iyo umwana wawe ubona ko ivyo uri kuramwigisha bidafubusa canke ko nawe ashoboye kandi ni vyiza ko muba munamuha n'intege mukamuha courage mukamubwira ati vyose birakunda urumva ko mwabanje kuvyigaho n'umufasha wawe mukumva ko atakibazo. Nibaze rero ko ivyo yemereye abene gihugu kuko aracari muto nibaze ko mugiye kumuba hafi mwongere mumubwira ati ivyo wemeye urabizi ntabihereze mu majambo kuko benshi barakunze kudusezeranira ibintu ariko kugira tubone ibikorwa bikagorana niki kintu muzokora kugira ngo ivyo yemereye abantu azabishikira. Nka jewe bwa muvyeyi wiwe nari nsanzwe nkunda intara yacu nico gituma nanje mvuga ati uko bigenda kose ntegezwa gushiramo imbaraga kandi n'abategetsi bazodufasha ntegerezwa kwerekana vraiment umwana wanje nkamutera iteka ivyo yemeye ntibibe impfa gusa ntegerezwa kumutera iteka ndibaza ko atazoshika no mu kwicenda ntaragira iyo effort ngo mpeze ndamuhe mu misi wanje nyene hanyuma cagenda arabica ashikiriza inzego bace baraba ingene baja hamwe umugambi turabikoranguka. Sa murakoze nkuko remo bitubwiye reka tubandanye ntituhave tubarambira murakoze kwa kakanya muduhaye uratubwiye ati na cyane ko nsanzwe nkunda intara kubera buri ukunda intara yiwawe ubanza guhera bavuga ngo iterambere ribanza guhera iwawe imbere yuko bishika handi na cyane ko ari mu ntara yanyu ya Kirundo musanzwe muyikunda reka rero ngira ngo azogera vyishi ashikirije abamwizeye bakamutora nibaza ati ibintu bizogenda neza. Yego bizogenda neza cyane gose. Sawore murakoze abariko baradukurikirana twari kumwe na mama wa Miss Eliane genda mwitwa mama Miss Eliane muno mwanya akaba ari we ko aratubwira vyishi kubavyeyi rero muri ko muravuga ati umukobwa ni ubwiza oya umukobwa Miss atogwa kubera n'umukobwa w'incabwenge umwigeme serukizi ashobora guserukira abandi kubera na cyane murabizi ko tutabura bitugora na cyane ko abakobwa tugogwa ibintu byinshi abavyeyi tugogwa n'ibintu byinshi umva rero kuza turatora abo duserukira ariko baradukurikirana rero kuri WhatsApp TV mwandanye mugira like mwandanye mugira subscribe turabakunda cyane twari mu ntara ya Kirundo eka no mu zindi ntara zose duhari kubera mwebwe uzodutera kamo tuzomwitaba kuko duhari kugira ngo turate ivyiza vyo mu Burundi wacu biriko bikorerwa mu Burundi wacu eka n'abafise impano zitandukanye muze mutubwire turahari ku bwanyu turabakunda cyane muti mugira umunsi mwiza twari mu ntara ya Kirundo nibaza ati mu Kirundo n'ahantu naryoherewe cyane naryohewe nabo twari turi kumwe twayaze neza ndabifurize rengira ngo tuzosubira Imana ibishatse. Yego murakoze cyane kuba mwatugendeye Imana ibaje imbere mushika amahoro. Namwe murakoze ati Imana ituje imbere dushika amahoro namwe musigara yandi ngira ngo tuzosubira tubona Imana ibishatse ndabakunda cyane rero ati mugira umunsi mwiza.